Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye. Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe muri uyu mugoroba w'amakuru agezweho kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndagusabira kugira ngo ntuze kuyacikwaho tuza kwibanda kuvyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye imbere y'abajejwe kudandaza isukari. Numwiherero rero hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'abadandaza bose bisukari bari hari Gitega kuri uyu wa kane. Mukuru w'igihugu akaba yagarutse kuri ico kibazo gikomeye cane, amajambo agiye atandukanye yoba yashikirije, aho hari n'indongozi zimwe yoba yagirije ko ari abavyeyi gito. Akarorero ni nkaburamatari w'intara ya Ngozi, mukaza kubikurikira ingene yoba yamunenze imbere y'abadandaza bose. Akaba yavuze ko agiye guhaguruka ngagwane n'abacuruza isukari batagomba kuyiha abenegihugu. Iyi nama rero yayitunganije ababajwe n'amarira y'abenegihugu kuko bataronka isukari uko bikwiye. Perezida Varisito Ndayishimiye rero akaba yahimirije abadandaza isukari ya Sosumo ngo burya bagiye hamwe bonanirwa kubaka ihinguriro ry'isukari. Nibyo turaza kubigaruka ko Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero akaba yiyemeje ko agiye guca akajagari kubiba bikorwa n'indongozi cane ku bintu byose babigenewe abenegihugu. Aya majambo turaza kuyagaruka ko ntuze gucikwa, harimo ibintu bidasanzwe ko batwabateguriye byabereye ngaho Igitega mu mwiherero hagati y'umukuru w'igihugu n'abadandaza bose bisukari. Murazi ko tubatunganiriza amakuru hagaruka ku bisata bigiye bitandukanye, harimo politike, agateka kazi na muntu, ubutungane, politike n'ibindi bigiye bitandukanye. Nkuko tuba twabibatohoreje twifashishije amasoko yacu ari hirya n'ino mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi, bivuga cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, bimenyesha amakuru bishikirizwa n'abategetsi, amakuru bamwe aranyegejwe, byinshi tubaronkera bigiye bitandukanye byerekeye ku gihugu cy'u Burundi, byo tubatunganiza kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Reka ndamutse kandi mpekaze abaherereye mu bice bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, gisagara ca Bujumbura hamwe na Gitega, bwaho ni ku migwa mikuru ya politiki hamwe n'ubudandaji, bari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanyi, bari ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure harimo Amerika, Aziya, Australia ndetse n'Uburaya. Ndabaramutsa kandi ndabahakaze vyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Umukuru w'igihugu uyu munsi yari yarakaye cane, ageze kuri buramatari wa Ngozi avuga ko ari umuvyeyi gito. Hari ikibazo c'isukari ingana n'itoni 15 zaburiwe irengero mu kwezi kw'indwi mu ntara ya Ngozi, mu gihe zari zigenewe abenegihugu. Ni mu gihe iyo sukari yari yamaze gushika mu maboko ya buramatari, ariko igahava iburirwa irengero. Mu mwiherero hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'abadandaza bose bisukari, umwiherero wabereye hari Igitega kuri uyu wa kane, umukuru w'igihugu yarutse kuri ico kibazo, aho Perezida Ndayishimiye yaba yabanje guhamagara umukuru w'abadandaza bisukari muri iyo ntara, maze uwo nawe ararahira ararengwa ko atazi iyo sukari yo yarengeye. Ashikiriye Manirakiza Mark, no muhuza w'abadandaza n'intwaro mu ntara ya Ngozi, uyu yagirije buramatari kari we azi irengero ry'iyo sukari, agize ngo arabaza buramatari ivy'iyo sukari, ngo akaba yaciye atangura kumuraba ribi, aho yamwimye n'igitoro akoresha mu tumashini akoresha mu kuvomera imirima yiwe. Mu kwiregura, buramatari w'intara ya Ngozi Emmanuel Ntaconsanze akaba yavuze ko yafashe ingingo yo kugaburira iyo sukari abadandaza batatu, inyuma yo gusanga bitoshoboka kuyisabikaniriza abadandaza 64 basanzwe bari ku rutonde rwo baracuruza isukari mu ntara ya Ngozi. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero inyuma yo kumva ivyabo bariko baragirizanya, akaba yamwishuye ati uri umuvyeyi gito. Ubwo yabwiraga buramatari w'intara ya Ngozi, yaciye amubaza ikibazo kimwe ati mbega mu muryango wabonetse ivyo kurya bike bica bigaburirwa imfura gusa? Niko mukuru w'igihugu yoba yabajije buramatari w'intara ya Ngozi. Yongera menyesha ko ico kibazo agiye kucikurikiranira kandi babigizemwo uruhara bose bagahanwa. Ivyo rero bibaye mu gihe Mustanteri bahoze yarongoye komine ya Mukaza
nawe yoba yarahagaritswe mu rubanga bivanye n'amatoni 15 y'isukari yari igenewe abenegihugu yoba yarabuzwe irengero. Mukuru w'igihugu rero navyo vyose akaba yabiguritseho. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuvyerekeye ibura ry'isukari mu nama yahaye abadandaza mu ntara ya Gitega, akaba yageze ati ngiye guhaguruka ngwane n'abacuruza isukari batagomba kwiha abenegihugu. Iyi nama nayitunganije mbabajwe n'amarira y'abenegihugu kuko bataronka isukari, muritora mugaca muhitamwo kuyicuruza mu mahinguriro y'inzoga ikiro mukagurisha ibihumbi 10. Umugambi wanyu nuwo gushavuza abenegihugu kugira nabo bashavurire jewe, kubera iki mwica abenegihugu murondera jewe. Ubu rero ngire ngwane urugamba rw'isukari kandi umugwanyi ni mwebwe muyicuruza nimuyihe abenegihugu. Uwumva adashoboye gucuruza isukari ngo nuko yunguka make nabivemwo. Niko rero mukuru w'igihugu yoba yashikirije imbere y'abo badandaza isukari ndetse n'abajejwe intwaro. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yabandije agira ati abadandaza isukari ya Sosumo burya mugiye hamwe mwonanirwa kubaka ihinguriro ry'isukari. Cyo ni kibazo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye yabajije. Nimugere rero ku butonde rw'abacuruzi isukari bazwi na Sosumo bagera ku 817 bose rero batwara n'imiburiburi itoni imwe y'isukari. Mukuru w'igihugu ati dufashe ko umudandaza wese atwara itoni imwe dusanga musohora amafaranga arenga miliyaridi zirenga 2 uko isukari itanzwe. None burya mugiye hamwe mwonarirwa no kwiyubakira ihunguriro mukareka kwama murindiriye iyiva muri Sosumo. Kabayongi yagira ati hamwe umurundi wese yogira umugambi wo gutera ibikaju ku ndimo ntitwobura ivyo guhinguramwo isukari. Mukuru w'igihugu rero akaba hamagarira abadandaza isukari kwiyumvira no kugwiza umwimbo akuguma bahanze amaso Sosumo. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko bibabaje kubona hariho abadandaza bamwe batoba urudandaza rw'isukari mu kuyinyegeza canke bakayidandaza ku biciro vy'umurengera. Yabishikirije rero kuri uyu wa 31 kwezi k'umunani mu mwiherero uri kuraba ari kumwe n'abadandaza isukari barangurira isukari muri Sosumo mu nyubako za Ecole Paramedicale Igitega. Abadandaza 570 nibo bitavye mwiherero ku 800 basanzwe barangurira isukari muri Sosumo. Tutavyo nama mukuru w'igihugu yaciye asaba ko bakorwa ku ntonde maze ndongozi n'abenegihugu bagateramira inyungu z'igihugu mu kudakurikira imigambi imibi. Niko rero byari byifashe muri uwo mubonano wa President Varisito Ndayishimiye ndetse n'abajejwe intwaro hamwe n'abadandaza isukari mu gihugu cose c'u Burundi. Nyuma y'iyo nama y'umukuru w'igihugu hari rero ivyapfunditswe muri uwo mwiherero yagiranye n'abadandaza. Hari kirabana n'indongozi cambere ngo no kumenya ko batashizweho ngo basabura itunga ry'igihugu, hari gukurikirana neza itangwa ry'isukari kuva muri Sosumo gushika ku mutumba, hari guteza imbere bisata barongoye ntibabe abo kurya gusa no kurwanya akarenganyo kose no guharanira inyungu y'umwene gihugu. Ubutumwa bwa nyine icubahiro ku badandaza akabagize ati hari ukuja hamwe bakiyumvira ko bakuyubakira ihinguriro ry'isukari bakareka kwama bateza amaboko yiva mu ihinguriro Sosumo. Hari guhirahira ngo ntihagire usubira kunyega isukari yagenewe abenegihugu kugira ayigurishe mu mahinguriro y'ibinyobwa. Naho kuri Sosumo ngo no gukora ibishoboka byose ikagwiza umwimbo kudasubira gusigaza n'igikaju na kimwe kigeze kidahinguwe kandi bagacunga imashini ntiyonone ibikaju biriko birakura. Kubene gihugu rero ngo ntihazagire uzotinya kutuma ku rutoke ku muntu wese ariko aburabuza iterambere naho azoba ari umwe. Bumva ngo n'umugenzi w'inzego ntibamenye ko umugenzi w'umukuru w'igihugu ari wo wese ariko aharanira iterambere ry'igihugu. Nivyo rero byabaye kuri uyu umunsi. Hari n'ibindi bigiye bitandukanye twabategurira. Abakozi ba leta bose batanguye akaruhuko k'izabukuru kuva kuri 30 Ruheshi 2023 bamenyeshwa ko impapuro zabo zibarungika mu zabukuru zizotangura gutangwa kuva ku wa 4 Nyakanga 2023. Izo mpapuro zikazotangirwa mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi nk'uko biri mu itangazo bwo bushikiranganje bwasohoye kuri uyu wa 30 Myandagaro 2023.
Mu gisata c'amagara y'abantu abaganga baheba kuvura mu Burundi bakaja bukimbibe ngo barateye ikibazo ku mavuriro atandukanye. Akarorero gatangwa ni ku bitaro bikuru vya Huye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Kuri ivyo bitaro kuva mu kwezi kwa mbere 2023 ngo amaze kwimuka abaganga batanu ku baganga 7 bari bahasanzwe ngo bimenyeshwa na muganga Claude Ngendakumana ayoboye ivyo bitaro vyakira abagwayi Ruvuma komine Nyamurenza Mwumba Usiga igice ca komine Gashikanwa n'igice ca komine Ngozi. Kuri ivyo bitaro hari umuganga umwe n'umuyobozi yunganiwe n'uwo wundi aca yakira abagwayi b'indembe kakira n'abavyeyi bibaruka canke bafise ibindi bibazo agakurikirana abagwayi bari mu bitaro akongera akayobora ivyo bitaro. Kuri uyu wa 31 2020 murantunge kuri wa 31 kwezi k'umunani 2023 ikinyamakuru cagendeye ivyo bitaro casanze uwo muganga ariko agendera indembe zirenga 50 z'abana akongera akakira indembe zirenga 30 ku munsi umwe. Muganga bakengo niyo ngorane nyamukuru kandi bisabwa ko itorerwa umuti kuko muganga hagera isaha 8 yarushe nk'uko abishikiriza. Ubukene bw'abaganga rero buravugwa no ku bitaro vya komine Tangara hari naho n'umuganga umwe w'ibitaro gaca akora akazi kose karabo muganga. Abayoboye amavuriro bakavuga ko ikibazo bagishikanye mu nzego nkuru zibayoboye kugira ngo barabe niba hari ico bafashwa. Intara ya Karusi yasubiye kwitera iteka mu kibazo ca leta yaronse ikibanza ca mbere muri concours national 2023 n'urugero rwo kumenyesha ibice 99 n'uduce 42 kwijana. Murantunge n'uduce 43 kwijana ni mu gihe gisagara ca Bujumbura gifata ikibanza ca nyuma muri ico kibazo n'umwaka wo camenyesheje ku bice 79 n'uduce 94 kwijana nk'uko vyashikirijwe mushikirangano vyajejwe n'indero kuri ya 31 kwezi k'umunani 2023. Muri ico kibazo rero intara zagiye zirarutana gukurikira ya mbere ni Karusi nk'uko mwavyumviye, ya kabiri ni Ruyigi, ya gatatu ni Makamba, ya kane ni Muyinga, ya gatanu ni Mucankuzo, ya gatandatu ni intara ya Kayanza, intara y'indwi ni Kirundo, intara y'umunani ni Ngozi, Muramvya ni intara y'icenda, iya 10 akaba ari intara ya Bubanza. Mwaro ni intara ya 11, ya Gitega na 12, Cibitoke na 13, ya 14 ni Rutana, 15 ni Bujumbura, 16 ni Bururi, ya 17 ni Rumonge ndetse na meri ya Bujumbura akaba ari yo ya nyuma. Mwanya wa 18 ifise amanota ibice 74 n'uduce 94 kwijana. Inekezo rya 18 tubisubiremwo z'ukwezi kw'icenda akaba ariho bitegekanijwe ku mwaka w'ishuri 2023 ushira 2024 uzotangura nayo guhera kuri uyu wa kane kwezi kw'icenda ku migwa mikuru y'intara n'amakomine hazoba hamanitswe intonde zerekana aho abanyeshuri bamenye ikibazo barungitswe kwiga amashuri nyuma y'ishuri shingiro. Hagati aho amafaranga agera ku 1,400 ku munsi niyo ategekanijwe zotangirwa ku munyeshuri wese azoba yiga mu ishuri ry'indaro nge leta yahora itegekanya yagera ku 900 ku munsi umwe ku munyeshuri. Niyo rero yavugwaga cane mu gisata c'indero. Abanywanyi bacu ndabakengurukiye cane ko twabanye uyu munsi wose, muzocikwa nandi yose tuzoshikiriza ku munsi w'ejo. Fyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Imana bahezagire.